Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ntacitakoze kugira ngo igabanye amasanganya abera mu ibarabara twabibateguriye mu ntango y'ano makuru. Nayo imiduga igiye kuzoza iratozwa ikori bivanye n'ibiro ipima. Ishirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu migambi yaryo rigiye kwegereza amazi n'umuyagankuba abanyagihugu mu gihugu cyose. Ido nido byaya n'ayandi ni mukanya. Leta y'u Burundi yarakoze utwigoro twinshi cyane kugira ngo igabanye amasanganya abera mu ibarabara. Ivyo bikavugwa na Dr. Catherine Faida, umunyabanga ntaregayezwa mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu. Raphael Nyanzo. Isi yose Burundi burimo irabangamiye n'amasanganya yo mu ibarabara nkuko bivugwa na Dr. Catherine Faida, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu. Abantu 3,500 barapfa ku munsi bahitanwe n'amasanganya yo mu ibarabara. Ivyo bingana n'imiliyoni 300,000 ku mwaka. Abakomereka nabo baba 1,50,000 ku mwaka. Biri mu vya mbere bituma impfu nyinshi kubana no gwaruka kw'isi. Uburundi nabwo buri muri ivyo bihugu bibangamiwe n'ayo masanganya yo mu barabara, aho abashika 597 bapfuye hamwe n'abagera ku 3,734 bakomeretse mu mwaka w'2021. Dr. Faida Catherine yamenyesheje ko leta y'u Burundi yarakoze utwigoro rutandukanye mu ntumbero yo kugabanya umuvuduko w'ayo masanganya. Muri ivyo yavuze ko ari ugusubiramwo amategeko mashasha agenga uruja n'uruza mu ibarabara bivanye n'iterambere ry'ubuhinga tugezeko, ugusanura amabarabara, ugushiraho amakamera afata abari mu muvuduko urenze, ugutanga ubumenyi mu bijanye n'ubutabazi bwa mbere mu gihe habaye amasanganya yo mu ibarabara bafadikanije na kwahuje hamwe n'ibindi. Ivyo bikaba byashikirijwe mu gutangura indwi nyafrika yahariwe umutekano wo mu ibarabara, aho ikivugo cari ukwirinda umuvuduko mu ibarabara no kwirinda abafa n'abakomereka mu mabarabara. Imodoka zizohora zitozwa ikori bivanye n'ibiro zipima. Bivugwa na Jean-Claude Manirakiza, umuyobozi mukuru w'ikigo OBR. Gilles Verne Nakima. Tume kubona ko gutoza tagisi yisunzwe inguvu z'imoteri y'imodoka ari mutunenge bahisemo guhindura bakisonga ibiro vy'imodoka. Bivugwa na Jean-Claude Manirakiza arongoye ikigo OBR. Ko batofatira ku nguvu z'imoteri y'imodoka bagafatira ku buremere, nuko ibituma ibarabara riruha kare canke kononekara atari nguvu kenshi z'imoteri gusa, ariko hanini ari biro imodoka iba yikoreye. Nico bituma bacafatira ku biro. Ni naco bituma mu mwaka uheze byaragoranye ingene bayatoza ntibashobora kubona sese. Jean-Claude Manirakiza amenyesha ko amahera agenewe gusanura amabarabara yegeranije uno mwaka azamenyeshwa vuba. Muri mwaka uheze yabaravye miliyari 7, ariko ubu mwaka ibiharuro biratozwa neza yo kwihangana. Abajejwe kumenyekanisha amakuru muri OBR bazobimuha bibonetse kuko ntabanga ibaririmo. Byavugiye mu kiganiro abarongoye ikigo OBR baha abamenyesha amakuru mu ntumbero yo gutegura umunsi mukuru wahariwe umutangakori zahimbaza ku kigenekerezo cya 6 Kigarama mwaka 2022 mu ntara ya Muyinga. Mu migambi y'ishirahamwe Regidezo ritanga amazi n'amatara harimo kwegereza abanyagihugu bose amazi n'amatara mu gihugu cyose. Bivugwa n'umuyobozi mukuru wa Regidezo Dr. Engineer Major Albert Manigomba. Hariho imigambi yo turakora ayi Bujumbura za Gasenyi two turagira aco bita ama extension. Hariho no guheza amatara za Mubone, hari hamaze imyaka myinshi basaba amatara batayaronka, abo two turabahereza. Ibikorwa byaratanguye za Gisyo Kanyosha, aho turiko ibikorwa byo kwegereza abene gihugu ama transformateur
nivyo two turakora ngaho Bujumbura kugira ngo abene gihugu baronke umuyaga nkuba umeze neza atacigagurika riza riraba zakajaga hose no na ruguru mu gihugu turiko turabikorerayo. Hariho n'amaproje mashasha two turakorera mu quartier atamatara yarafise nka ruguru twovuga Makamba aho ama equipe yacu yamaze gushikayo ariko arakora na ruguru mu zindi ntara ibikorwa byarakorwa na Fonike ubiko kubona Regidezo ama equipe ariyo za Nyanza Rake za Muyinga bariyo za Bururi bariyo mu Rutovu hari ibikorwa byahora bikorwa na Fonike mugabo twasanze yabikora nabi. Leta civuga iti ivyo bikorwa mwahora mukora mukabikora nabi ayo mafaranga ari mu yahereze Regidezo. Ubu rero Fonike yaduhaye hafi miliyaridi zishika 10 hafi miliyaridi 10 baraziduhaye twasanye amakontra na Fonike ho turiko turakwiragiza amatara mu buce bwinshi bw'igihugu. Menya wigishe neza no mugambi uri kurategurwa kugira ngo uzoteze imbere ururimi rw'igifaransa vyavuzwe na Pierre Nduwingoma arongoye ishirahamwe ry'abarimu bigisha ururimi rw'igifaransa. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe uno munsi ariko arahimbazwa umunsi wahariwe umwigisha w'ururimi rw'igifaransa. Pierre Peniera Kazemwa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha w'igifaransa wahimbajwe mu Burundi ku civugo umwigisha w'igifaransa uterera mu iterambere l'enseignant de français contributeur au développement mu kinyamazuru. Pierre Nduwingoma arongoye ishirahamwe ry'abigisha ururimi rw'igifaransa mu Burundi ABF yamenyesheje ko ubumenyi mu gifaransa bwasubiye inyuma haba kubigisha no kubaregwa. Avuga kandi ko hariho umugambi uri kurategurwa witwa Menya wigishe neza ugiye kuzoteza imbere ubwo rurimi kugira bigishe neza ingene ururimi ruvugwa, ingene gubatswe n'ingene bagwandika. Yongera aramenyesha ko hari ibikorwa vyinshi vyaranguwe n'iryo shirahamwe nko kwigisha abanyeshuri kugira bahiganwe. Uwarongoye ishirahamwe ry'abigisha ururimi rw'igifaransa atera kama bigisha ko aribo bakwiye gufata iya mbere mu kwigisha neza ururimi rw'igifaransa kuko hariho n'inyigisho baronswa kugira ubumenyi bwiyongere. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha w'igifaransa wahimbajwe ku ncuro ya 4 uteguwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo abigisha igifaransa ba hano mu Burundi ufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi. Umwana avutse atageze n'umwana aguma agwaragurika kandi n'ubwonko bwiwe ntibuheza ngo bukore neza. Bivugwa na muganga Ameline Jimbere yanonosoye ingwara z'abana. Ingaruka zo kuvuka umwana hataragera ni nyinshi kandi uko avuka kare niko haba ingorane. Ni ukuvuga ngo umwana amaze habura nk'indwi zibiri ngo ashikane amezi 9 kenshi nta n'ingorane agira, ariko iyo avutse kare ku mezi 6 indwi n'inusu 8 atarakwiza ashobora kugira ingaruka nyinshi. Iza mbere zo zivana n'icatumye avuka hatageze. Dufate ko yavutse hatageze kubera mama wiwe yagize ivyo bita mu Kirundi ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, no kuvuga hypertension arterielle. Bagategerezwa ko uwo mwana bamukura hataragera kugira ngo bakize umwana bakize na nyina, bihora bishika. Iyo bibaye gutyo rero uwo mwana kesha acavukana ibiro bike cyane. Kuvukana ibiro bike rero bijana no guca avukana kenshi na kenshi no mu bwonko hatameze neza. Ubwonko ntibuba buragera gukora ivyo duca dusaba ko bukora, niko amahaha yiwe atabaragera guhema neza nkuko bikwiye nk'umwana ageze hagacaza n'amafyiko. Uwo mwana rero kimwe hari gihe n'ubuzima bwe buhasigara kubera vyanse kwabaho atari munda. Kubera vyanse kwabaho novuga mu gifaransa ngo ari autonomie ica yanka kibi cyane nuko kwasigara hari gihe rakura. Hanyuma kandi uko nyene abavukanye ibiro bidakwiye kenshi n'agace gakora amaraso nako ntikaba karagera gukora neza, ugasanga afise amaraso make. Uvuze amaraso make uca wumva ko abafise n'abasoda babasoda barinda umubiri. Ingorane imwana akura nabi na nabi aheza akagwara
guhindagurika. Umugambi w'igihugu paeje waronkeje ugwaruka 102 impapuro zerekana ko barangije iminsi 10 bari bamaze mu nyigisho hariya mu ntara ya Gitega. Ubwo gwaruka gwahejeje baronswa kandi imitahe yibanze. Peniera Kazemwana. Umugambi w'igihugu paeje usanzwe werekeza ugwaruka mu bikorwa vyo kwiteza imbere waronkeje impapuro ugwaruka gwari rumaze iminsi 10 rukurikirana inyigisho. Umuhuzabikorwa mu mugambi paeje Desire Manirakiza aratubwira ibirabwa kugira batore ugo gwaruka. Twisunga ibintu byinshi, hariho ikintu kijanye n'imyaka, no kuvuga ko umuntu azanye projet ategezwa kuba afise imyaka iri hagati ya 16 na 40. Nta numwe aba afise akazi ko muri leta. Turagerageza kugira equilibre hagati y'abagore n'abahungu mu ma projet twafashe. Ikindi, umugambi ufatwa utegezwa kuba ari umugambi ufise kazoza. Hari imigambi itagira kazoza. Hanyuma umugambi utegerezwa kuba ushobora gutanga akazi kurundi gwaruka. Ukongera ushobora gutuma Uburundi butunga gusumba uko buri uno munsi. Desire Manirakiza abandanya ahanura ugo gwaruka gwaronse inyigisho ko goba imboneza z'abandi. Urugwaruka goba imboneza kurundi gwaruka rutarajijuka rugoma muhira rurindiriye yuko hazohava haza umuntu aruha akazi ko mu biro. Ko leta mvyeyi, leta nkozi yashoboye gushiraho iki kigega none umugambi bijeje gufasha urugwaruka maze rushobore kuza kugira ngo dushobore gufashanya, dushobore kubaha imitahe yibanze nabo baje ku kivi nk'abandi. Umwe mu baronkejwe izo nyigisho Keringaruko aratubwira ivyo bashimikiye ko muri izo nyigisho. Twarafashe akanya ko gushimikira mu kungene umuntu atanguza by'ukuri umugambi, ukungene novuga awupanga ibyakenera, hanyuma akanatahura ntimbega kugira uzugende neza uze wunguke umuntu yobigenza gute. Rero majambo make twako turiga mbe umugambi utangura gute ushira mu ngiro gute. Abaronkejwe impapuro certificat bongera baronswa umutahe w'ibanze bagera ku 102. Ano hagarukiye amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Nshimire bagenzanje batororokanije bakongera bakayatosora gushikaho ndabashikiriza. Ntibagiye gushimira Jules Verne na Kimana ari kumwe na Cizaniki batumye amasanamu abashikiraho muherereye. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije. Ndabifuze kugira umunsi mwiza aho murakoze naho gutaha.